Okay guys, ndizeye ko meze neza muri kumwe na Mr Julius 257 nkuko mubibona ngaha kuri YouTube yanje. Hama ndabasaba ikigongwe mumbabarire cyane narahuye n'ivyago nivyo byatuma nta postinga ama video kwino YouTube na imizi imisi nkorera kuri Facebook, ariko ubu rero ndagarutse kuri YouTube ndabasaba ikigongwe ndongera nsaba ubufasha bwanyu. Ubwo bufasha rero buherereye nukuri je murabona yuko nteranye ikigongwe, ndacanye ikigongwe nukuri vraiment kera sindaruyo. Ubufasha nsaba nubu, nimba uri umu YouTuber uri umu content creator wumva ikirundi canke ikinyarwanda nukuri ndagusaba ubufasha. Ndazi ngaha muri Zambia hehe kwisi yose ntabuza aba YouTuber nyene bankunda, ntabuza abakunda ibikorwa vyanje kuva kera dukorana kuri Facebook cyane cyane ndakunda kuri Facebook. Je ndasaba ubufasha, ubwo bufasha nubuhe? Je nta mahera ndagusavye umufasha amahera, nta bintu ndagusavye umufashe, ico nsaba gusa umfashe ikintu bijanye na AdSense account. Ati gute? Jewe AdSense account ubu barayibrose ubu cano ubu ntigihemba, waze niyo yari dutunze hanini, niyo yari dutunze no muri Zambia, niyo yari itunze umuryango, niyo yari itunze na jewe, none ubu barayugaye. Ubu simfise uburenganzira bwo gukereya iyindi kubera ndayikireye kuva kera, ndayunguruza ndayishira no muri Zambia, ndayikirera kuri passport, iyo hageze ku verifia barayanka, ndayunguruza mu Burundi baranka nyene AdSense. Hama YouTube ikirangarukanira link ngaha, hama uwoba afise nyene umutima w'urukundo nyene ashaka yuko dukorana nyene, kuko je nsanzwe mu content creator, ndakina comedy, je nje hariho hose nta kibazo, ibintu vyose nta na kimwe, je n'umukomedi umuririmbyi nta na kimwe, afise umuntu azi yuko afise AdSense vraiment iri verifiye nukuri jewe twovugana vraiment nukuri. Nimba tufate nkoreye nk'idolari nka 10 we agaturazitana nanje nkaturazitana, tukabe ukuntu twibesha mugabo ku mutima w'urukundo vraiment canke naho akayampebera yose nta kibazo. Hama je YouTube wanje iri monetize, irashari monetize. YouTube nkubu yaciye impikiha igihano yuko nzosubira guhindura AdSense account haheze iminsi 30. Rero je ndasaba umuntu yoba ari muri Zambia w'umunyarwanda canke umurundi akeneye ko dukorana ibintu bijanye na social media, nukuri andondere nimero ehengize ngakuri ekran, ndondere kuri WhatsApp vraiment canke direct tuvugane. Nukuri ndamwingize je ndakoreye kuri social media kuva kera maze imyaka 6 mugabo urabona ubu ndaha vraiment ntaco ndimariye, nivyo vyari bintunze ibiki mugabo ndashiye ncika intege, ariko sincika intege, muri abana b'urukundo ndibaza tuzokorana vyinshi ama content turi nayo, hama mugira ibihe vyiza. Nimba ari bindi naho muraza kumbarira kuri WhatsApp, inamara yanje hengiyi murayibona. Nukuri kw'Imana ndabasavye mumfashe vraiment mumfashe, kuko hari umujama yari yemeye kumfasha nyine ari mu gihugu, AdSense yiwe yari yayikireye ndayehuza na YouTube yiwanje muga vyaranse. Ubu ndayigaruka nyino mu gihugu ca Zambia YouTube. Rero iyo YouTube iri ngaho iri mu maboko yiwanje, iri monetize, habuze AdSense account. Rero ico nshaka umuntu afise AdSense account iri complete imeze neza atakibazo, hama twirire amadolari nukuri vraiment nukuri amahera yo kugura kamera ndayafise, na micro ndaraguze, nakandi nyene ndagafise ndafise nako guhagarika ko kamera murayibona ndende, ushobora guhagarika kuri kamera, uri kuri kamera urakora content hehe, uri kuri kamera uriko uragira ama vlog. Iyi ngira ngo murayibona iyi iriko nitara ari mwijoro, urashobora kumurekesha, iracari original. Nukuri ukeneye nuko telefone abari mwijoro vraiment urabona ibona neza. Nukuri uzo ukeneye je nukundondera, hama dukorane business ya YouTube. Nukuri ndabingize vraiment nukuri kw'Imana, kuri yazoye make mugabo tuyabone, nivyo.
urabona urashobora kugatwara nyene, iyi nayo ni mikro nyene bigendana nyene, yego imwe ndayicomora. Aka nako n'akabege nyene ndakunda kwitwaza, ndabibikamwo nyene uku nyene, ibi navyo ni ivyangombwa nyene usanga ndifitiye nyene ngendana nyene, murayibona. Iyi nayo ni urabona ko hari mu nyene za passport ibiki n'ibiki, murayibona ni jewe nyene hengibi. Okay, hama wewe ukeneye ko dukorana vraiment nukuri undondere, nimero zanje ziri ngaho nyene kuri ecran, ngira murazibona. Ndasaba ubufasha vraiment mundondere dukore business. Mugara ndondere umuntu afise AdSense account, naho buri muri Amerika, naho buri mu bihugu vyo hanze hehe, nta kibazo ndakugira umu manager urubuga rw'iwanje, hama bisigaye dukore business. Naho muragize neza, Imana ibahezagire ku kigoro mugiye kunyereka n'umutima w'urukundo.